Sali meze neza murakomeye. Iyi video ndayifashe kubwa abantu baguma nyandikira cyane gose kuri FB, Instagram, TikTok, WhatsApp. So bambaza Sauda waciye mu nzira iyahe kugira ushike muri Amerika. Turisiri gukoresha amafaranga yariyo yose iki. Ego nibyo ariko cyo nababwira cyo nta mugambi na refisi yo kuza muri Amerika, nta n'ivyumviro kuko navuga nta nzira narinzi, ntabwo nabona ho noca n'ikirumva, ariko utarafa ntuzo kwihebure kuri nosi. Ico nico cyambere, kandi iyo ufise indoto nticishirize hagati ucika intege ngo nta nzira zihari n'ibindi ibintu. Wari uko ravuga nti ngo Trump ariko arirukana abantu ngaha muri Amerika. Hirukanwa abantu baje mu nzira z'amanyanga abadafise ivyangombwa, ariko nimba ufise iki nkuno munsi ndabibabwiye ubu nyene nifashe no video umugenzi wanje je naje muri Kenya twari groupe y'abantu abantu 8 twese tujye kurondera visa. Muri abo bantu 8 babiri ubwo nyene twavuye turonse visa, twakoze interview baduha igwe papuro gwerekana ko twaronse visa. Twese kandi twarashitse nga muri Etats-Unis. Abandi barasigayeyo, hari igihe ukora interview hagaci ibini babandikiye babahaye visa. Rero sikuvuga ngo ata muntu azosubira kwinjira Etats-Unis, no. Iyo uciye mu nzira z'ukuri uba ari umusheri wa kudeclare, birakunda ko winjira ntaho byahagaze. Ibara abantu baje ku bwa green card ntabwo byahagaze. Green card n'uwo abantu bariko barakora interview barinjira muri Amerika. Rero iyo habaye ibintu, iyo umuntu avuze ikintu haba ibihuha byinshi, hakavugwa amajambo menshi. So abantu bariko barasubiza inyuma mu Burundi canke mu bindi bihugu, n'abantu binjira aba sans papier canke abinjiye baje kugira ama voyage bakacwagumino canke baciye mu zindi nzira. Kandi iyo uronse inzira yo gucamo kugira ushike muri kino gihugu ntabwo reka kuyikoresha. Rero jenda nezero ko uwo mugenzi wanje yaronse visa, nibaza ko ari babiri baronse visa, n'abandi ndibaza nabo nyene bazozironka ko basigayeyo ari 6. Babiri twe twace tuvaho, nundi n'abandi bagenzi baje mu nyuma bararonse visa. Harimo video menshi nzo postinga mu kwezi kuri imbere. Ubu tugiye mu kwezi kwa Ramazani, sinzosura kuboneka kuri TikTok iki. So hari umuntu yabifashije itwa Rice, akorera kuri Ruska Plaza. Ni mumbabarire nuko nyene ndahazi kuri Ruska Plaza, yitwa Rice ya. Okay, mu kwezi kuza nzoza kubabwira inzira zose umuntu yifuza. Jewe ni Rice niwe bifashijemo. Je dossier yanje yarimo ibintu byinshi by'amafuti byinshi iki yumva. Nari mfise n'ubwoba budasanzwe mvuga ati je amahera ndiko ndakoresha, nararira nkamubwira Rice je ndabivuyemo, akaguma mbwira ati so ndajojo nka visa. Ni je ndiko ndabikubwira. Je dossier yanje yarimo amafuti ntobabwira, ariko byose uwo muntu itwa Rice niwe yabigize. Yarabishize ku murongo. Nzoza ndabwira ibintu yakoze n'ukuri kw'Imana, ndabaha liste y'abantu bose baronse visa baciye kuriwe. Nta muntu aca kuriwe abure visa kabisa. Nta muntu aca kuriwe abure visa kabisa. Inzira naciyemo nzoza kwibabwira, kandi n'inzira yoroshe nawe ushobora gucamo. Bitwara uburyo gusa, si uburyo bwinshi cyane gose. Iyo ufise abana nibyo bitwara uburyo bwinshi, ariko uri umwe muri babiri mukuze n'uburyo bukenya. Ariko iyo uri umwe n'amafaranga make cyane, ariko ufise famille n'amafaranga menshi. Uko gusa n'inzira yoroshe. Vuba nzoza ndababwire byose, ndabaha inzira. N'abandi barundi bicaye babifitiye amafaranga baze, kuko ibintu byoroshe. Ikibi
iyo umuntu agiye hanze ntabwo avuga inzira yaciyemwo, tuambiane tuze turabwirana kuko ubu no ubuzima buri mu Burundi turabuzi buragoye, twese biratugora kwicara atakazi ataki. Nukuri kw'Imana ni ibintu gizene. Rero je sinari kuza gufata nga video na cerebral. Tari gara ke green card. Green card ubu narayironse iwanje ni abana banje na ID ya nabironse ejo niyo rero narinze gusa ntabwo bari kunsubiza inyuma kuko ndafise visa njije izohera mu kwa gatanu. Yabampaye visa y'amezi 5, yabampaye visa y'amezi 5 n'abana banje, kiretse umwe no bampaye visa y'amezi 6. Badoye visa y'amezi 5 dushitse ino cawa aplika kugira nke green card. Yabo narayironse bampaye green card y'imyaka 10. Green card y'imyaka 10 yo kuba muri Amerika. Imana ishimwe cyane, vraiment alhamdulillah. Ndabishima kabisa, imyaka 10. Rero nitakuja kuambia siri yote, ariko wende babwiye Raise niwe yabimfashije, niwe yanyujurije dossier. Je dossier yanje yari y'amanyanga, yarayigize ngaha ayigira ku murongo uku. Kandi no kugenda kora interview nari mfise ubwoba budasanzwe, ariko nta n'ikintu na kimwe cyo muri gihe dossier yanje bambagije ibintu bisanzwe ndabyishura. Nubwo nari mfise ubwoba ariko nasanze mvayo mfise ntuzenya ya visa